Kaze mu kiganiro tera imbere mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru cyo mu bushiranganje bw'intwara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Uyu munsi tukaba tuza kubashikiriza kubijanye n'ingene ikigega kijejwe gushigikira imigambi mito mito FMC gikukira ubushiranganje bw'intwara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano cari kiramutse gitanga ingurane igira gatatu kubene gihugu bafise amikoro make bo muri komine Ntega intara ya Kirundo. Mwomenya yuko uwo mugambi uri ku myaka 2 ugabanganijwemwo imigwi 4 y'amezi 6. Ico kigega FMC kikaba gishigikira imigambi mito mito y'abene gihugu mu ntumbero yo kubateza imbere. Uwo mugambi ukaba ukorera mu ntara za Rumonge, Rutana, Makamba, Ruyigi na Kirundo. Ibikorwa vy'uwo munsi rero bikaba vyuguruwe n'ijambo ry'ikaze ry'umuhanuzi wa mustanteri wa komine Ntega ajejwe iterambere. Kw'izina rya mustanteri wa komine Ntega no kw'izina rya jewe nyene ndi niteka ryo kugurura bino bikorwa by'uno munsi aho irishira hamwe MCPA rijeje gutanga ingurane badandaza bato bato ryaramutse rishika hano iwacu ku Ntega kugira ngo vy'ukuri ribasinyishe ku makontra ko no bivuga mu Kirundi novuga ati ni nk'urupapuro rwigo kwiyemeza ku ngurane babateguriye nkuko basanzwe babikora bazukara abavyeyi ku ngurane baza guhava baba uburenganzira bwo kuzoyitora kugira ngo vy'ukuri mugende mu bandanye mwiyungunganya muri vya bikorwa vya misi yose haba mu rudandaza mu burimyi n'ubworozi eka no mu bindi bikorwa byose byo kwiteza imbere kugira ngo vy'ukuri igihugu cyacu gitera imbere biciye kujya mudandaza muto muto. Umuyobozi w'ikigega kijeje gushigikira imigambi mito mito mu bene gihugu FMC Fondo Microcredit Rare mu Kinyamazuru atangura atubwira ingene ico kigega cavutse n'amakomine basanzwe bakoreramwo. MCPA ni umugambi mu kindi twita abanikora ku busabusa mu Kinyamazuru bacita microcredit aux pauvres économiquement actifs. N'umugambi twakuye muri Afrika y'uburengero muri Togo kuko muri Togo hariho ikindi kigo kimeze nka FMC nyene n'iki ciwacu kiri kiganzwa na leta ikigo ca leta. Hanyuma twaragiyeyo tugiye kurahura ubwenge dusanga ico uwo mugambi urahari dusanga warafashe abantu benshi bo bageze ku ntambwe ya kure cyane turimvira tuti natwe wobushira ba bantu bacu bavuga ngo nta kazi bafise bavuze ngo ntaco bokora mugabo bafise ubwenge bwo gukora tubona byo gira kamaro cyo turaza rero turaweseya i Burundi ngaha muri tutangura mu makomine makeya 3 turako bikunda hanyuma rero dusanga bwa bundi abarundi bacu abakenyezi bacu barashoboye barashobora gukora akazi ko kudandaza utuntu duke hanyuma ubwo urabandanya urakomera hava rero hinjiramwo n'abagira neza bawumvise baca baraza bati reka natwe turabe uwo mugambi ingene umeze tushira mu kuboko dutanga amahera makeya bo bana nyine batanguye ku makomine 3 baratanga uburyo batanga ni ibikoresho amamoto amaordinateri kugira ngo bazotange raporo neza hanyuma rero batanga nabo bakozi 3 turakora umwaka uheze bacabaza rero kuraba yuko ya mahera batanga hico yamaze byukuri basanze umugambi ari mwiza cyane umugambi umeze neza umugambi ufasha kwiteza imbere baragendeye bari baronse izo ngurane barabashingira intahe bamaze gutanga iyo raporo bakamenya ko ari nziza bacavuga bati reka ubu twongera ko amakomine 13
acaba 16 y'abagiraneza PNID. Hanyuma rero naho nyine baratanze ibikoresho, batanga n'uburyo bw'ingurane. Bamaze kubitanga naho nyine baragarutse barakontorora, bararaba yuko hari icyo bafashije, baca basanga uwo mugambi nawo nyine warafashije ikintu kinini cyane, haba mu makomine, haba mu miryango, haba mu kwikenura, mu kwiteza imbere. No munsi rero bamaze kubona ko ari vyiza, batereka rero dufatira andi makomine 25. Uno munsi turi makomine 25 nkuko nabibabwiye, amakomine yo mu ntara zitanu z'igihugu. Uwo mugambi rero ubu baciye bavuga ati ko tubonye ko uteza imbere abene gihugu, reka tufatire ku myaka 5, kuko bwa mbere bafata umwaka umwe. Ubu rero ko turakora uwo mugambi kuva 2019 gushika 2023 niho uwo mugambi uzohera. Ariko kandi turabona yuko hari ikintu bafashije mu gihugu. Abantu murabona ngene basa neza, batagira ico bikora ko ntibamesa, ariko urabona ngene bashajije. Ni kuri uwo mugambi ufise wagize akamaro. Turashima Imana ko Imana yampaye ikiganza ciza kugira ngo nshobore kudodora hirya no hino, naho FMC tagira uburyo bukwiriye, mugabo abagira neza baratwumvise. N'ubu nuko nyene ari Covid ihari, tubaze ko tugeze kure cyane. Ariko uko biri kose turashima Imana yabanye natwe igihe cyose tumaze muri Fondation Rural. Muti mbega none ingurane batanga ziroswa bande? Yego, twari hano kugira ngo dutange ingurane yo mu mugambi wabanikora ku busabusa, ico bita mu gifaransa MCPA, microcrédit aux pauvres économiquement actifs. Hano rero twahaje kugira ngo tubahe ingurane igira gatatu. Uwo mugambi uri ku myaka 2, wa MCPA uri ku myaka 2, igabanije mu mice 4 y'amezi 6. Amezi 6 ya mbere turabona tukabigisha, hanyuma tukabaha ingurane zo mu migwi, kuko mwabonye ko ari abantu bafise amikoro make, bagitangwa bafite amikoro make cyane, hanyuma badafise ingwate batanga mu mabanki cyangwa mu mabanki mato. Abo rero nibo twegeranya tukubanza tukabigisha ngene bakoresha ingurane mu kuzakena mu kuzishura, hanyuma bakazishura mu mezi 6. Amezi 6 rero bishura mu mezi 5. N'umugambi ufatiye ku mezi 6. Ingurane ya mbere bayishura mu mezi 6, ariko hari ukwezi kwa mbere kumwe ko kwitunganya, ni ukuvuga baca bishura ayo baronse nk'ingurane mu biringo 5. Intumbero nyamukuru yo gutanga ingurane ni uko abene igihugu bafite amikoro make bashobora kwisununura mu vyabo, mu kuronka, mu kumenya gukoresha ingurane baronse. Hanyuma bamaze kumenyera kuronka ingurane zo mu migwi, kubera batafise amikoro, barashika igihe amikoro akaboneka kubera bashoboye kuronka ingurane, bakazoshobora kugenda bo nyene kurondera ingurane ku gatwe kabo nyene, ku muntu wese ku mutwe wiwe, mw'ibanki ntoya canke mw'ibanki nkuru. Uno munsi rero abo baracari mu migwi, kubera twariko turabaha iyo ndero yo kumenya ngene bakoresha amafaranga. Uno munsi baje gutora ingurane igira gatatu. Ingurane igira gatatu rero ntibayitora mu ntoki nkuko amwe ingurane ya mbere bayitiye mu ntoki. Tuba twamaze kubigisha ngene amafaranga abikwa mu mutekano, adashobora kwibwa mu mabanki. Baba rero bafise buguruje amakonte yabo, umwe wese konte yiwe, kugira ngo udufaranga azoronka azotubitse kuri iyo konte yiwe. N'amafaranga tubaha ingurane ya gatatu tuyarungika ku makonte, kuko murazi ko amakonte ubitse mu gikwembe cyangwa mu ngodo atagira umutekano. Tuyashira ku makonte yabo, twarabigishije ngene buguruza amakonte n'akamaro k'ikonte akariko. Nje gituma rero bari ngaha twaje kuraba yuko amakonte yabo yanditse neza, yuko ata muntu bandikiye konte nabi. Mwabonye ko harabo twagiye dusanga amakonte yabo atanditse neza, tubakosora turavye ubutabo canke
icemezo cy'uko buguruje konte ko baca bashira kuri iyo nimero yabo. Iyo nimero ni y'umuntu si y'abantu, no mu rugo umugabo agira inomero yiwe, umugore akagira inomero yiwe. Eka ngo uwo mugambi urafise akarusho haba ku makomine usanzwe urangurirwamwo no mu bene gihugu. Uwo mugambi urasigira komine akarusho kuko abo bantu bose bumva tuba tuko turahingurane benshi cyane nka 99% bakora urudandaza ruto ruto. Baje rero kudandaza barariha amatagisi. Muzokumva abasitantere turiko bari mu makomine dukoreramwe kugira bababwira yuko ikigega congerekanye kubera amatagisi genda bariha. Hanyuma uzokumva ko kandi mu zamaze ziba kujeje imibano yuko zagabanutse kubera kenshi basanga ingo ziko ziragwana kubera ubukene. Ubu rero ivyo buriko buragabanuka kuri bo. Nabo nyine ngira mubaje bavyivugira, uzosanga setasi imanza yahora aronka nyinshi zitakiriho zaragabanutse kubera ko burya hari inzara azinduka inzigo, murabizi niko bavuga mu Kirundi. Umuhanuzi wa musitanteri nawe ati abene igihugu turongoye basanzwe ari abakozi, eka ngo kuva aho ico kigega FMCR gitanguye gukorera muri komine Ntega harabonetse akarusho atari gato mu kibano. Ego cyane abene igihugu bamaze kuronka iyo ngurane, ikintu cya mbere novuga baca bagenda bakayikoresha mu bikorwa byo kwiteza imbere, kuko abene igihugu bini wacu basanzwe ari abakozi. Ingorane bakunda guhura nayo akaba ari yo kubura umutaha kugira ngo batangure kwiteza imbere. Baramutse rero barasohoye amafaranga, binakubwira yuko bateye ku gice kigira gatatu, kuko ntihenze mengo ingurane ya mbere batoye byari 50, hama barakora barishura bariteza imbere gushikaho ikiga kibashima akemera ko kibaha ingini ngurane ku muce ugira kabiri w'100. Aho nyine barakoze birashimwa barishura neza. No musi rero nko muvyibonera bakaba baje gutora amafaranga ashika ku 150 ari wo muce novuga ugira gatatu. Hama amafaranga maze kuyatora rero nivyo turabagendera turabasanga ku kivi tufudikanije n'umuhankadere wabo abajijwe muri komine. Dusanga by'ukuri bari ku kivi uko nkuko nabwiye yuko ari abadandaza bato benshi n'abadandaza cyakwiragira mu masoko bagatangura kudandaza ibidandazwa bito inyanya, ibiharage, imyumbati, ibiribwa. Nivyo usanga bateye imbere mugasanga by'ukuri mu buzima bwa misi yose hagize ikintu gihinduka. Ego cyane itandukaniro ryo ririho na niniya nko umuntu avyibonera. Ubwa mbere hoho kuva ikigega kiziye igitigiri cy'abadandaza bato bariyongereye, kuko baci bava mu mitumba benshi baraza mu isoko kudandaza ibyo bidandazwa bito. Urumva harimo harabaye akarusho gushikaho abadandaza gushika ubuntu bwa ko harimo akarusho, kuko benshi novuga ati injyane mu miryango zaragabanutse, kuko benshi hagiye basanga bajyana kubera ubukene. Ngaho batanguze baronka ingurane bagatanga gukora ibikorwa byo kwiteza imbere, amafaranga yo kwikenura mu tukuba twa misi yose muhira tukabikaboneka, gutyo injyane n'amatati vyaragabanutse. Ubundi noca mvuga yuko nko mu bintu byerekeye ubutunzi bwa komine bagitangura kudandaza abadandaza bariyongereye, bishikaho n'amatagisi cyagenda ariyongera muri komine, gutyo mvuga ati harimo akarusho. Yindi mpinduka novuga nuko batanguye kuronka iyo ngurane bariyungunganije, bishika bafise n'abana batangura kuronka amafaranga zo barabarihira bakiga neza. Ego bariga hama no mu mibano kandi bararonka udufaranga two kugura agahuzu, agasabune, bagakaraba. N'umusono uvuga ati bategetse yuko buguruzana konti amafaranga azoce kuri konti. Ubu bene igihugu rero benshi batanga kujya baragenda ku ikonti batari baze n'icarico. Umva muri make mu buzima bwa misi yose harabaye mwihinduka, ko nkuko mwabiboneye bari baje no munsi benshi ntibari bazi ikintu bita bank cyangwa microfinance nacyo bari bazi. Bwagushika no munsi turabigisha yuko muri bwa bya bikorwa vya misi yose imbari inyungu bazo bararonka uzo barayicisha kuri konti, hamagume batera imbere. Meme nako hanyuma ni banki bamenye baze bagezaho nabo bagenda kwaka ingurane iyo banki, hama nayo ibafashe mu buzima bwa misi yose. Urumva rero muri rusangi ihinduka ryarabayeho, harabaye akarusho kaniniya
ha mu mibano mu butunzi eka mu buzima bwa misi yose harigize ikintu gihinduka. Abenegihugu twaganiriye nabo nyene baratubwiye ko ico kigega FMC cabafashije vyinshi mu bijanye n'iterambere ry'imiryango yabo. Kuvuga MCP imaze kuza yaduhaye ibyiza byinshi twarashimye cyane. Imaze kuza twebwe umuntu muto mucabana tugiye kugurana ku muntu baba bosi ukagurana amafaranga nk'ibihumbi 5. Bijya mu misanzwe umubosi urabona aca ibihumbi 5 ugaca usanga biriko birabyara ibindi 5 atanu ukwezi kwatiye. Ugaca usanga nta nakanyungu uri kurabera kubikuramo, uri kuratanga akanyungu nta nakantuze ya ntangwa ati wovuga ngo twari dufise zo gutanga kugira ngo twigwatutse. Nukuvuga byarashika bamwe no gupfunga bakanapfungwa kubera ayo mafaranga y'ababosi baba batoye, ugasanga bariko baraharura nko ku kwezi bere warungutse ugacubura amafaranga uza kuriha, ubwo nikaguma duza ku kwezi ugaca usanga wewe nitwo wari ufise wakaburira umwana ugaca usanga uri kurasigara nyene mu iheruheru. Hanyuma ugaca usanga n'umwana ariko arabura kuntu aja kwishure, ukabura ico ugaburira abana kubera yuko twabuze badufata mu mugongo. Ariko MCP imaze kuza nukuri twebwe twarabyakiriye neza, twumvishije ashitse muri commune ishitse mu mitumbi wacu, twebwe turabikaba duturuka muri zone Mugendo, imaze gushika ku Mugendo mwabonye n'ukuntu duhayageze ibyiza bya MCP imaze gushika ku mutumbi wacu wa Sasa. Twebwe rero ubu turaca mwibarabara tukajandajanda, nukuvuga kare bwa mbere umuntu harabona n'agasabune ko guca mwibarabara ukashanga ugenda winukira mwibarabara, ariko ubu uraca mwibarabara nyene bakabona ko umuntu atijya niwo muri MCP aciye mwibarabara. Shiramwe MCP rero ryaje habyeze turashima. Nkakaruro nka jewe nari ndwaye ejo bundi nashize ku umwana wanje narose udufaranga dukeya canda murungika ku kagoroba nyene caranyanyasa dufaranga dushira kwiyo kone mushatura ndarasinziriye, ariko iyo konti itaze kuhari nkatugumiza muhira wari guca usanga nukurara umuntu adasinziriye ntasinziriye. Aho rero usanga umuntu yatubitse ariryamira akikorera iyindi migambi yiwe yo muhira, hama hakenereye akagenda gatora ntangorana. Nk'agataye kajewe naho mfise tukaraduke ndakoresha gakega kiburya hanininya mvuge naho byo babyishi ni ngaha mu mutwe. Ningaha mu mutwe umuntu aramenya ko ntagakoresha. Nkajewe nk'umugabo aciye imyaka 21 yitavye Imana. Nkakazu yansizemwe burya imvura yari yaranyishe gose narisigaye ntahahava. Ariko ubu nyene burya nariyungunganije nyene ubu nyene ndaronka tubate nkatungaye ndasakara uruhande rumwe ubu ndarahatava, nubwo urundi ruhande ntarusakaye, ariko ubu ndashima yuko ubu ndara ahantu hatava ntavigwa. Iri terambere mwatuzaniye hariho ico ridufashe kandi murabana abantu benshi, murabona ubu dusa neza turanambaye nakahuze turamesura, ngira ngo namura kubitiza akajisho hirya no hino, ngira ngo murabona ngabo bose, kuko abo bose ntawugaya ntawugize gute. Kubera iki? Kubera kubu kubera iryo shira hamwe ryanyu mwadushikanyemo hagati yacu ngaha muri commune ya Ntega, murabona yuko ubu riradufasha cyane, kuko iyo uronse ako gafaranga uraheza ukagenda ugakora. Namwe murumva umuntu afashe nk'ibihumbi guhera ku bihumbi 50. Iryo terambere aho rero kara kantu narinshishije mwubu gusa. Mugabo bwa mbere na mbere dutangura twarageze kubiki, turagura agatungwa tukagura amatungo ingurube, ubwo turorora duca tworora. Hanyuma kuko rero ubwo bworozi rero nibwo budusahiriza mu nyuma. Hanyuma muri ico gihe iyo ivyo bitungwa bivyaye nivyo mu nyuma tuza turakuramwo ka kanyungu dusubiza hariya muri yantuze ka kanyungu badusaba ati musubize hariya kuri iriya banke, hanyuma kugira ngo mu nyuma muze bazoze baguma babaha gafashanyo. MCP yaje hageze turayishimira cyane. Bwa mbere baraje baduhaye amafaranga 50,000, ibyo 50,000 twarabyishuye neza ku mutekano, ariko nubwo twabyishuye byaradusigiye akanyungu.
ako kanyungu rero narasimbaganye nguramwo ingurube, iyo ngurube ivyaye 3, zimwe naragurishije izindi narabikije. Ivyo ni vyiza vya mbere naye ndashimiye MCP. Ubugira kabiri bampaye ibihumbi 100. Ivyo bihumbi 100 ndavyishura neza ku mutekano, muga navyo kandi byaransigiye akanyungu. Bikinsigira akanyungu rero je n'umufasha wanje twaba mu kazu kameze nk'icari cinyoni. Ariko ubu turabishimira Imana kuko twarubatse inzu imeze neza, imvura yaragwa tukavigwa, ariko ubu ntituvigwa, tuba mu kazu kameze neza. Ivyo byose tubikesha nde MCP. Umva rero turayishimira gose, hubwo byoba vyiza nyene babandi batwongeye n'ayandi kugira ngo turabe ingene vyogenda, tubandanye twiyungayunga muri bimwe bimwe. MCP ndayishimiye gose, hubwo iragahorira haza nyene nta kundi ntako novuga ndayishimira. Mwijambo ry'Imana bavuga ati Dawudi yarabuze uko abigenza araheza aratamba, nanjye ndabishoboye notamba gose ngatarika. Nkashimira MCP kabisa, yaje hageze yarakoze. Ahubwo rero mwobandanya nyene mudutera intege kugira ngo natwe turabe nyene ukuntu vyogenda, turabe natwe ubwo bukene ko twobusezerera burundu. Ubusanzwe akurikirana ibijanye n'ingurane ntonto zihabwa abene gihugu muri komine ya Ntega, aratubwira nawe nyene ko zifise akamaro kanini mu iterambere rya komine, eka mbere n'iterambere ry'abene gihugu. Ni ukuvuga mpereye kuri komine hoho n'iterambere, kuko iterambere riva ku bene gihugu na komine bugiteye imbere. Kuri komine irinzi ibona abantu bari hasi bariko baratera imbere mu kubaho, mu kwisununura ku rugero rwaho bariko baragira urugero rwisununuye. Urumve komine nayo ica yishima gose ko ari iterambere mu giye komine. Hanyuma ku mwene gihugu nawe ni uko usanga kumbe akenshi usanga yahora ari nko mutuno yarasaza agatahe gatoyi akaba arosa agatahe kiyunguruje. Ikindi naco usanga umwene gihugu yishimira, hari gihe usanga yahora aja gutira amafaranga aho ku muntu nk'ubosi yayamutira akamubwira ko amaranye umunsi agashira ko inyungu ndende yinka karorero nkuba mugoranye nk'ibihumbi nka 200, bugorovye akaza kumuha nka 30 kandi abikoresheje umunsi umwe canke 25. Mugabo kugeza ubukwera uwo mugambi abene gihugu bamaze kwishima, ntibagija gutora ayo mafaranga baca bakoresha iyi ngurane y'iwacu. Ikindi naco nuko umwene gihugu usanga kenshi yahora akunaho kwaka ibintu vy'imigwazo, nayo kandi ubu byarahagaze muri abene gihugu turi kumwe. Ubu nta muntu numwe agitora ibintu vy'umugwazo. Mbere baranamaze barageze n'igihe cyo kumenya kwiziganiriza ku makonte yabo, kuko aya makonte buguruje iyo umunwanya arose 1000 yahora aca kinywera ubwo acaka cyonona hariya ubu aca gitwara ku ikonte abayiziganirije. Ubusabusa buratinda bukagwira, hari gihe yagwiriye rero aca agenda akaca aja kuyakura kuri ya konte, akaca agenda kurangura utundi tudandazwa twiyunguruje akagoma atera imbere gutyo. Eka mbese no mu bworozi gutyo arashaka kuguramo n'agatungwa kakaza karamuha kavu, bigatuma afumbira akarima kiwiwe akaronka ibifungurwa bikwiye. Mu kurangiza, umuyobozi wa FMCR Fondo Microcredit Rurale aratera kamo abene gihugu batarajijuka ngo bitabire ibikorwa vy'iterambere. Akamo twabatera nuko twababwira yuko MCP yagize akarusho kanini cyane mu bene gihugu, cyane mu kubateza imbere, muteza imbere imiryango. Hari abahora bataronka umunyu mugabo uno musa ufise, hari abahora abana babirukana kwishuri kubera uniforme bataziro ikibazo cyavuyeho. Hari imiryango yahora ifungura rimwe ku munsi, usigaye ifungura kabiri nk'abandi bose. Nukuri hari umwumvikano kandi mu miryango, kubera ko uburyo buhari buriko buratera imbere. Nukuri twabwira abantu batarajijuka kuza muri MCP kugira ngo baronke iyo ngurane bashobore kwiteza imbere. Kandi murazi yuko nyene icubahiro mukuri ahimiza abantu bose gukora amaboko mu mpuzu, ngo bakoresha amaboko yabo kugira ngo biteze imbere, kuko igihugu ntikizotera imbere abene igihugu badateye imbere. No babwira ko igihugu caratwibarutse bwa mbere, kiratwigisha kidushikana aho tugeze. Rero kugira ngo nawe werekane ko igihugu hari ico cakumariye, nuko ubwo bwenge waronse uburonka hano cyangwa uburonka hanze y'igihugu, upye kubuza nuko bukoresha aha mu gihugu cyawe cyakwibarutse, kuko abo ni bene wacu n'abavyeyi bacu n'abavukanye bacu, bakwiye gutera imbere nk'uko wewe wateye imbere mu bwenge, nabo bagatera imbere mu kwibeshaho.
ego. Aha niho ikiganiro tera imbere kirangiriye. Sangwa amahoro ahiwanyu, murakoze. Reka ngoye bize Burundi kukuri igihugu c'amata n'ubuki. Kira Uburundi igihugu ciza, igihugu canje. Zokusasira ufuzo Burundi, naraze birizi.